Hello la famille, muraho murakomeye mumeze neza. Turi tumeze neza nko mubibona. Abo turi kumwe bose Miss Alvin. Ngize amakoze yake. Don't worry. So, ikiganiro ni cha kindi nyene Karababa. C'est du piment là. Kandi na vérifier ni ya vrai. Ni ya vrai yagize nze good ya mbere. Kugira ngo tubona meze gutya ari. Arahwereye en fait arashuhiwe ataragena ipiripiri. Ariko twabivuga yishuye araza kuyimeze neza atishuye naraga ipiripiri. So ni twebwe kandi tugarutse menshi iganiro cyane mukunda cyane kandi Lysa Carla neza na Alvin Smith. Kubita video no musi c'est quoi? No musi twahinduye nabaye Lysa hama ujya wa Alvin Smith le wavubona like Alvin Smith. Na masoni na look aujourd'hui c'est toi. Tout mal tout beaucoup. No ça kumugira gutya. Oh mon Dieu, de Jésus. Hama ugira ngire look yanje. Sindakwinje bete werabereyo ibintu bitamenyerewe ntumenyeko. Chakoze uraberewe vraiment. Urazi ko bayi. Zagenze gute none? Tawe agacube. Ego kandi. Nkahandi kira tujye kwimusha. Wabusanga igicapo cyandiswe hajya wowe umwana mu giti navyo umenya. Umva wasanga igicapo cyandiswe ukacuvuga nshaka bamwe nimero 4. Nimero bayi. Nimero 4 basaga aragacube. Miss bamuzanye mu video wabo yazi. Bon donc rero nkuko Lysa Carla yavuze kiganiro ni Karababa musazo mu gishikirizo natwebwe Alvin Smith na Lysa Carla hama nkuko musazo mu biziko miso dusanzwe dutumira aba invité batandukanye twerigeze kugira post rero kuri Instagram turabaza mubona twobaza ibibazo bimeze gute cyangwa tuzobaza nirande abantu bose barazara tukene Miss Kelly kandi muzomubaze ibi nibi natwebwe turavuga ati nonge nimba abantu rero mwashobe gushwasa Miss ifo yuko tumurondera kugira ngo dushobore kuryohera abantu kuko turinga kugira ngo dushobore kubaryohera namwe muturyohere naho mutaducorera rimwe ariko nta kibazo yarisuma yuko no musi kumwe na Miss kandi we never know bafisa hano yitwa Splash ashobora kugira Alvin Smith c'était très bien karibu dusangire asha nagiye murabizi ibintu byo mu isite pizza ndamugira umva si c'est pizza faut pas partager pizza nimba ari wanje ni wanje urumva rero umutumire wacu no musi ni Miss naho atakiri Miss mugabo izina irinjari nyenyene byagumye kwa kuzinye respect ni ayindi nyene ko ndazi n'umunsi umva nyene hari ikintu wagize kizokuguma ubuzima bwose naho uzosasa bavuga ugiya yari Miss wo muri 2000 combien izina ryari nyene urumva respect abantu baguha ni yindi nyene urakoze cyane donc rero no musi kumwe na Miss Kelly muramuzi no mu minsi yose yavyitwaye neza twarayivuze turayivuga si ibintu samateka ngo ndamutera ngaha n'umuntu yashoboye kugerageza gukora akazi kiwe nyine ibintu biraboneka yakoze ibintu biboneka même si atakiriho uno musi ugabo ndazi nyine kameme wamusubiriye yuko azo kwiga canke yongerereze kuvyo Miss yakoze donc merci beaucoup washoboye kutumerera kuza mu kiganiro cyacu urakoze cyane kwa wantumiye nubwo ubwo babunyishe ngumba nkuko mubona afata amazi nabuze ngene nifata kandi musanzwe privacy ntinyamakame bati ntinyamakame ni ibibazo kwera ko Alvin yabivuze ni ibibazo public yabajije si ibibazo niyumviriye ko mukeneye kuronka kinyisho nimwe mwavyitorere kura ko mwavyitoreye sinza aho bizakuca uca gituma umutima wanje wait ayibona Lysa Carla urashaka kuvuga amajambo abiri cyangwa atatu kugira ngo ushobore gutangura okay amajambo ntavuze no musi manshi basha mwumvise ko ryaje no musi gasoza mwavyumvise okay ngomba ndakubwira kwanza twambaye amareni ya bien na maringi ni twiza sa na mapine amapine amari so turagira urarahira ukavuga jewe Kelly crème. Yes, very much. Uremeye kuvugisha ukuri nkakukuri. Hama nuwabesha naho hari amakomenti azagira bose pete uza araza kuvugisha ukuri ama place hanyuma ibintu byarece ba fotofoto. Yego vraiment. Donc c'est numwanya wawe urashaka kurahira kugira. Jewe Kelly et crème de la crème. Ndemeye ko nza kuvugisha ukuri kandi ukuri gusa kandi ukuri gusa binaniye ndagipiripiri je mets de la dose merci beaucoup Kelly donc
dutangure n'ikibazo ca mbere mugabo nkuko twama tubivuga first ngo ladies first nimba ari ladies first ladies first namaze kuvuga abantu muguma mutwenga jewe ndiko ndiga icongereza kandi hari ibindi bintu utiga ku ishuri mugabo mu buzima busanzwe byiga ku ishuri cyane ko n'igicongereza kubera yuko nkitangura kwiga keke na Ntuzenya na Carla twari mu bantu twitaga igifaransa cyane kandi umva icongereza twavuga ati je singine kumenya icongereza je nshaka igifaransa gusa mugabo rero natahuye yuko bwari ubwana natahuye yuko uyu munsi niyo ndiko ndabona yuko c'était censé yuko ahubwo ni igicongereza kuko icongereza nico gisigaye kiri ku isi yose urumva rero icongereza kuba ntakiciga icongereza ndiko ndaciga bushasha rero nimba ndiko ndaciga if I say let first nimba ari ladies first nakivuga nabi muzonkosore audio kuntwenga sivyo kuko basanzwe bavuga bombe pour connaître tu peux pas connaître la langue sans parler ça sans le parler, sans la parler. Voilà, c'est ça. Ikibazo cya mbere rero tutabe gutwiga ikiganiro cyacu ikibazo cya mbere let's first urashobora kutubwira nze pire rendez-vous yawe waragize mu buzima rendez-vous waragize ugati vraiment là yari nyine pire je me rends je me remettre yabaye agréable ya nyuma mbi no naragize nukuri muri side like tufate watumiwe n'umuntu kandi tino two precisement yo ari umuhungu donc date nyene date ndi ya mbere tubwire nimba wagiye muri ndagerageza gutora bagaca kubwira ngo usigara riha cyangwa ugasanga baguteye par contre yonye vraiment icije yo mutubeke nko muri date nani genre tino mbonmenga abantu babaye poli vraiment ntawamereye ukuntu butariko nimba tawuriko nta kibazo reka tuje mu kibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri ni amahera menshi umaze guhabwa n'igitsina gabo nangahe igitsina gabo bisigura umuhungu atari wo muri famille atari nka papa canke mon frère canke mu bantu basanzwe kesa swa umusohokana kesa swa donc ni swa kuvuga ngo bashiri bawe umuhungu ari wese n'umuhungu amaze guha amahera menshi nini icyarimwe gutya ko ari ushaka kudaversaga make gusa icyarimwe menshi cingina nawe no ari broke kwiketana ashobora kuba twavuze nyine menshi ashobora kuba yaguhaye 20000 ugasanga nta muntu aragwa 20000 atandishe atakudishe aguhaye just ko nyene aguhaye kukumva hariho nk'uwo twaterana ko ndandaza amapaka nk'uwo urishe pafu uyo ntari uyo ni business okay aravuze ndaguhaye amafaranga kira mara menshi umaze guhabwa n'umuhungu nange tubwenge pana n'ubu yego muri internet bari iki gihe n'iki ndiko ndagerageza vima gutora umuntu yo yarampaye ahubwo ntayo bahampa cyo nabaguha njyane ko ro mu giti twagiye kibazo kurikira nuye nukuri yo je numva mbabaye oya nimba batagwa petite baragutinya ko arazi kuyafise akavuga ati uyu nukuri kwimana Jesse none ni hari abayandusha mu maso sinava angayira genre sirekande gukuyamo Fide usha kwiguha usha kwiguha mbabara kwiki batama amafaranga aravuga ni reka ndagu soit dizo base akavuga genda kwemera ura gift canke ugasanga n'umukunzi wawe peut-être mubakira we nta gift nta gift akubwiye ngo turamahera nayo uramaye ta gift raro kamera sinkunzwe rero why abahungu muri mubiki muri bravo umukobwa mwiza amaze kuvuga yuko ata gift arigera ha none canke uri muri babandi ntiwikoza abahungu ngira ngo nico gituma bagutinya gute ntabikoze none se gute ubura gift uri umukobwa mwiza nanje nivyo niho nanje ndiko nje mu bisanzwe nagira ngo ndi mwiza mukuru abona yuko bikubiranyereka yuko hano ibintu byapfiriye umva ni mwikure mu bwoba di nije ndibaza yuko arabandi bantu bashobora kubaho gutinya bavuga ati kanaka umva sino mwegera sino namwikosa kurutu dufaranga kuko nka twebwe artiste disons par exemple ari gihe umuntu abashaka gucorera n'amahera akakubwira genda kwemera turagafara akavuga ugenda umwanga asuzugura canke hapara 10000 niho bayasuzugura rero ugasanga abantu bafite ubwoba bivanye na image yawe rero nimba mumutinya rero misi
ndabasavye abahungu ni vya bintu umugabo Mukerebuke, Imana gato yakuremye zawe. umugabo kubera kutinya rinda musange kuri place cyangwa musabe rade mubwire je ndashagura nawe Rien aha à ni bari faire. kuri Flamboyant Merci. chagura nawe nisagwera ndivu muhure bisanzure bro nimbaraga buzuza atakufise tira umuduga tira urumva ingo ngatera ko sape ko mjane ubwira ati bana misi je narumvise kabisa mu kiganiro ko atamuntu numara arigera guhana ishugwe cyane iki Kandi bivuye ko nishugwe. Nishugwe nake barago. Je te jure. Oh. oh Non, les vraiment gens, vraiment les Kandi nta gens. nipiripinize ku je te jure. Les gens vraiment. Why? Bimwe mona yavuga, bimwe mona c'est utugeste dutoyi Duto hari umuntu kera yigeze kunyandikira kaletre mbwa nari nkiri privé muri secondaire. Ni wowe wenyine no wanibuka. Yamereye neza. yoshaka tubwira kuri kwa Kubera iki bantinya? Je urantinya. Atera moto ushobora kuba bavuga ati kuko twese turafise abakobwa muri kate twatuvuga kanaka ntupime asha naco wosanga ari byo usanga ntari umwana mwiza cyane. ahubwo icyo ntiyazitahura kera muri ya cadre y'abakobwa bari mindset yabo yonyene wewe rero irashobora gutuma babapuse bakigigayo ashaka nka nishuwe wafite ko udashatse kumenya abone ruri ukuri aragira ubwa ubwenge bwiwe ikici uti sinomwegera ariko ari fan aratesa n'umuntu atesa vraiment ndibaza yuko after ikiganiro gitumye mbabara ndaza kuvuga ibintu byinshi ndabarega after ikiganiro twizere yuko tuzobona keke apostiza amashugwe kandi twavuze entre parenthèse kumwe amashugwe keke ntibisaba ngo muwe musohokana cyangwa iki ushobora kugira yo keke sinagize pitié vraiment kumva yuko atamunara kugira par exemple abahungu baza mu nzira nyinshi ashobora kuvuga je nagize pitié ko atamunara guha kumbe nawe nyene agatima mugabo ashatse guca muri yo nzira kugira ngo agiye donc umubwire ebana kabisa je ndabona nyene narababaye cyane kubona kuri iyo myaka ugeze utararonka ishugwe cyangwa utararonka basi kumva nayo bari 10000 francs muhe mubwire keke ubu nibwo buryo ufise ndazi ko ufise menshi cyangwa ntusubizugure please mugabo shase ijya kijya kintu wavuze ko atamuntu arigira aguha amanuzo ya basi ikindi gihe uzovuga hasi ko maze kuronka umuntu amadimire ego kugira ngo ntuzosubigane kuvuga ngo nta muntu numwe aragira ufite abantu bibaza ko yuko gutanga ikintu amahera n'ikitisiba makatwe kiri n'akantu gato n'ishugwe rimwe kuko rimwe ntibazi kandi ngaha nk'ibintu keke yavuze aha cyo twisubira twebwe erega birakwiye ko harabuze umuntu kabisa yita akavuga keke je ndashaka kubishugwe basi en tant que umugenzi ko niyumvira ahungu abagenzi kandi birababaza kuhera ubyisabira cyane nikindi nacu cyane baba bazi yuko wowe usanzwe yahabwa cyane bakaca batinya kuyakuzanira harayo babona ushana musura postinga kakujya kuntu nige nuko postinga gute kandi atabyumva naro suzara tuyike ndazigira vuga nta kandi bakabikunda iyo bamaze kuronka ko yabigize nabona ko ibyo bintu bitazosubira kuba ikibazo cya gatatu cya gatatu okay est-ce que tu comptes te marier bientôt ou bien urafise umuti none toranywa kimwe muri okay oyavuga nyimbo mufise tu comptes te marier bientôt cyangwa naho ntawe uhari donc niyo bientôt nta nuko ihari hanyuma option ya fata ko yo no wanda naho ndamufise naho atari bientôt tibigenda nkora nyinshi utanga okay donc okay let's ingire inverse ntangura inyuma est-ce que urafise type muri comme hama si mufise na tu comptes te marier vuba genre tu comptes te marier bientôt urakode ndiko ubwo wawe ndiyumvira gose kuko ndiko ndiyumvira ni navuga nti ntawe mfise cyo batangwa kunyandikira nimba hari ni navuga ko ndamufise nawe cavuga ninde uyu muntu ko tutaramubona canke kuri gushaka kwimariya kandi ufise umutipe afise atonaje iki kandi imyaka igeze kure tuvyishura hariho Karababa haki okay reka pate ashkura naramaze kuza telefone nagenda gutemo iyo turufu nagenda gutemo ico kibazo imana ishimwe ko cyufata isambuza banzwe bakaturu avuga twe okay gisambuza nk'abazungu none cinda bitaho ngiye kokure ka gato ufite ari ukuntu muragisambusa agashira ko n'iminwa yose
anukuntu iraba nka misi ngene ari isambusa Carla bana ngene misi ari isambusa yakoshije amenyo gusa umuntu ntigeze ufata hari abantu donc ndinda kuyirya rero bya vrai tuyirya pour de vrai uretse ko ikora tira nakubwiye ni mufise mu docteur uze kuva ngaho mubwira aze guha imiti ya stoma c'est sûr bon appétit wenda kubacha ko ari imisi kumwe ngo wasizemo akatonya nk'akamwe gusa cyo namusiriyemo bwa yayisutse yo ni bigahindutse tabal ushaka kunywa amazi ikindi kibazo ça commence comme ça si elle a déjà commencé à manger piment ici ko turatanga OK tuvuga chaka ngahe ikibazo cya 5 OK ikibazo cya 5 rero ni uramodifier après niza comportement wayo obligé guheba kubera ubaye Miss Burundi ico cyo ndazi ni nyinshi cyane kandi bavuga ngo Miss Burundi ntakwibwira umukope bisigura ko nimba ufise umukope ucumuheba niko bavuga ya umva bavuga en tout cas barabidéconse ko ni kosa barabidéconse kubera ufise umukope ashobora kuba gutesha umutwe agira jingira niza comportement wahevye kubera yuko wabaye Miss Burundi arafuwe peut-être ça doit comment OK par exemple je n'ai mon nari un peu plus comment dire plus privé OK les confate comportement imwe nyene voilà ça va yindi peut-être ishaka ko intéresse abantu nk'ubunye umva ntashaka kugira ikintu umva ntaco nshaka naco niyumva kubera iki nari OK sinzi ndiyumva igituma ntapfutse muga ubaye Miss urumva ni nkuko nyene uwaparte na gato public yawe urinda kuvuga urinda kwishura urinda kuja muri ayo event n'igihe wumva utavyumvamwo hari ibintu baba gusaba fate yabari ama activité ama event yabari bigani uri obligé n'igihe urumva n'ugugwaye urumva ntibabiconsidera cyane umuntu umusiguriye ngumva bimeze simerewe neza naho arakubwira nti ko ikujya wamuhaye ikiganiro je utakimpaye urumva ari ibintu since hari nk'ama comportement nkayo onye uvuga nti je plus vraiment droit à mon temps à manger hanyuma ikindi kintu nta masorti menshi quand même narakunda gusohoka n'abagenzi muga baye Miss ibyo bintu citurashaka kuhande gatoyi kumva barabikudekonsera ibintu byo gukuma ibintu byo guciranye n'abagenzi mu bigira nyene igara bica bihera saura fata amajoro yawe karuhuka ubuzima bwarakuryoheye bwo kuba limité ku bintu bimwe d'une part et d'une autre non d'une part ubwa mbere biragufrustra kuko urumva nawe ubushaka kuryoherwa etc hanyuma d'une autre part biratera bikakuryohera kuko ubona ni ebwa wundi iyo nduhutse ndakora ibintu byinshi gusumvya usanga ubwo nyene ikibazo kurikira Lysa Carla ni nema comment mabi waronse ukiba Miss kandi yagutushije Chamwe twarigeze kubona ama commentaire atandukanye ama commentaire tellement yari menshi que biragoye gutoramo imwe specifique no banibuka exactement si abatayemwo abantu zirajya ama commentaire ku buryo bose bace bagira nje nibukiye post ucinge ucuyimbwiye ama commentaire tellement yari menshi ndavyuka kije gihe yari menshi sinyaza yuko uyu mwaka ntibyabaye uko mugaye mesh yari negatif suyu dushaka si d'abord twagira ngo competition Miss ni competition y'ubwiza none nawe irawe ingena jasa surtout ko yirabura umva hari yari cyane ama commentaire kuri apparence niraska yo mesh na ronse ukintu cyo gukora canke ubwenge nta numwe yiavance cyane kuko bavuga ni bon ntiturabona neza twe twumvise ibintu nyene mu ma video hinge turawo mwaka mugabo bakavuga nti uyu niwe mwatoye ko atuserukira est-ce que ari mu commentaire menshi
novuga mabi ya kutushije musi harimo akantu k'akaméchanceté kunyibaza kariyo kunyibaza karaye igihe ubona amakomantere mabi uri mu nzu uri mu cyumba cyawe wiyumva gute niza nikwa eske nta bantu baje barakubwira barazana n'ikintu barakupepea abana safari la famille surtout en fait ubwa mbere ntabwo nabonye cyane kuko urumva nafite nka massage yanyandikira ni ibintu by'amahezo banza ubigume kure ntugure cyane telefone hanyuma nyene nguma mu muryango gutyo hanyuma nibaza ko nagiye kwikaliza bien après kuko naramuhaye n'amapassword yanje y'amahezo donc we yaragenda nimba ari byo yishura akabyishura nimba ari byo akuramwo wose imbone sindabibone donc ngiye kugurura nkabona ama message abantu bambwira ngo urumva ngo wihangane nturaba ama commentaire négatif muga ntayo nabonye donc nkumva ni n'abantu bakavuga ikintu ni kujinagira ngo byagenze neza c'est que après des semaines donc kuranja tango bivuga ni ubu n'amahoro ngiye rero kuza ndazibona ni bavuga ni bwa wundi byari après niho peut-être byagize uri self confidence yawe iragabanuka mugasi umwanya muremure kuko uvuga ni bon ntacu de toute façon muzi mu muntu amaze gufata ni wowe posting cyane ni mukuru wawe oya ma post na posting nje nije na ya post nibuka imba bavuze ngo mugira iki ngo sinibuka wayi navuze ikintu ca kuri yajya abantu nyine navuze nti merci kubanshikiye abatanshyigikiye naho le message est le même. On va continuer à faire avancer la jeune fille. Et donc, comme il c'est niduhindura le langage n'amahoro turavance. C'est que ta grande sœur a fait kuza kuja ku social media kashafata social media zakafata message amamwe. Si yara byanyuze ko byafashije kuko en fait ikintu cyiza canke ego quand même kuko urazi nubwo woba uri umuntu ntuvuga uri strong mu mutwe sivyo ubonye message imwe iri négatif c'est une chose umaze kubona nka 500 kuko zari en termes de centaines zari en termes kuko ndibuka DMs zonyene zararenze 1000 kijagi juste en tout cas vraiment c'est ntanuko avant ça abantu suko ngo bari banzi cyane donc DMs zo muri Instagram donc sinaravye muri Twitter sinavye muri Facebook sinavye hanzi canke ngo muri WhatsApp juste en 24 heures zari zamaze kugira donc umwe wese akararungika message uko ashaka ntituvugeho ngo ama commentaire ama post abo mu Rwanda barapostinze abo mu bindi bihugu uragira ico bavuga ama tweet urumva ntibyahera ego est-ce que byarafashije bien sûr byarafashije ko byaciye bimabizi bitagiye kwingana mais umaze kubona ama commentaire ari méchant akaguma yirepeta n'abateye bakavuga ni peut-être qu'ils ont pas tort peut-être utangwa kugira utuntu tw'udoute nubwo rero ivyo quand même birakwafecta mugabo approche uvuga nti byo sanga ubuzima cyamaze ko bafata sport nyene nibi reka tuyifate sport kaze kurikira ni jewe canke ni wewe Lysa Carla c'est vous ipiri yagabanse mukana ni cyayi kirumaze gukura kigutera isoni iyo uciyumviriye byose bibaho ari kintu umuntu wawe warakoze kubyo uciyumvira ukavuga non c'était pas moi Usa turakitubwira canke hariho pipi hajya pima hinge niyumvira ikintu beba cyane isoni Byinshi cyane wandi ko ndagaragaza kutoka ibintu nyene mvuga ni ikintu umuntu yokinyutsa nuca ninyegeza ntinze ndagerageza gutora hano mwabaye hanze bari tudeli usanga umuntu agira hawo vuga ati bakurugikiye ama video n'uvuga ni kine isoni bya vrai sonye inzoga none hari nundi par exemple ashobora kuba peut-être hari umusigeze kunywa inzoga arasara nitahura araduga ku ntebe baramukamera mu gitondo arabona ama video aravuga wallahi umuntu wese afite video azanira ayifite mu mafaranga je nimba video nk'izi nteri isoni ko wagize uvuga ati yaje wenyene n'ubundi kare twosubira muri passe ibintu kabisubira nuko nyene byogenda tubwiye cyo kintu ntikishobora kubura misi niko niyumvira iki cyane exactly nari izajya ndazara gifise
c'est sûr. Turabe ikintu mpamvuga nti yo nimuranyibutse. Shaka unugira ko pipi birashoboka. Hariho yabonye. Yaravyiye ati par exemple yaje niga 7e niga uranyibukije umunsi umwe hari umuntu en tout cas ntigiteye isoni bon ego kirateye isoni quelque part kirangera hari umuntu en fait quoi n'imvente bibiri kije na dutemo byo bibiri byose. Okay ya mbere iri moi nabi hari umuntu yigeze umuntu yadutumiye je n'abagenzi aradutumira gufungura yuwiwe muga rero uyu muntu yari mu west batekana ipiripiri nyinshi ubwo ntinye ipiripiri ndatinye ipiripiri ateka ipiripiri tellement nyinshi muga ko twari dushonje twarayifunguye je rero haciye nk'isaha cyangwa se bicara kuja muri toilette muri toilette ko ipiripiri tata kwisiti urumva tellement narababaye yuko shoboye gusohora nacenda navumisa yasohotse des deux côtés bimaze gusohoka des deux côtés ndapanika muri iyo salle de bain il faut ko ndahakora ni kugeza mbwa ndavuga nti nabyishitse ko hose reka mbanze noge ndaca muri aho ndi kumushitse ndaca muri douche ndoga birasiyo biragaruka ndiko ndoga abantu hariya kandi bakamubona Katagaruka. nta migambi yarafise yo koga wayaje le pire iyo douche ikiraziba mana kubera munuze nyinshi en fait umva bisha bisaba kugenda ni bro wallahi ndiko amazi umva hamwe aza kudodora nti namahoro na Tapiera he biranka ko ndedebusha huzuye ahantu hose ukungene hari hasa aho hantu hayateye ubwoba aho usanga kandi bwari ubugari yabateke muga yashize ipiripiri yari yatetse inkoko zimwe bahorashira no muri aluminium arundamwe ipiripiri y'ukingana urumva uwo munsi tellement numva isoni nigihe ndamwibutse je numva umego ndafise n'isoni yo kwabati ndabibona imbere yiwe mvuye muri iyo umva datebye ndavuga nti okay byabaye nta kundi foko ndondera kungene de led umva ndasohoka umugenzi umwe araza arafasha hanyuma uyo yadutumiye ngarutse nsanga yahakoze T'avais raison kuca wumva kutogaruka muri numva umengo ndabutanu nkwigwa ndumvise cyo yandi munakubwira sava munami nawe numva vyumviriye wera message yuko avuga nta niyo no kwishura icyo kintu nico kabisa ko najewe ndisize mu kibanza cyawe ndabona umengo kacugaruka umuntu yahakoze kandi nawe nyine nakubwiye ngo abajambo menshi yavuze wewe nakugwa wakoze nk'ikosa umuvye akaribona hama yayimenye wowe nshoboye cyane ndasaba gutembera yiwe hajya bro yashine yakubaye ko kabisa iramara mama ndabura ahantu n'ubunye ndavyumviriye ndamusaba imbabazi ese yabaje mu majanye bose baramenye yashine yabaye canke hamenye ujya umwe gusa yaceje gufasha nyaza ko byamenye umwe canke babiri twari benshi twari nka fata ko sinzi ko 10 twashika mbwa fata kari nka 10 byaramenye nkabo babiri canke batatu hamwe impunzi ntavuze sikweli ndazi ushibibwira ntigani babakobwa urazi babashaka nyene bako yigira utuntu ariko jewe I wish yuko byari kumenya abasajya abantu bose muri kumwe hako vyomenya ujya nyene kubatumira je pense yuko barinda ko barabibwiranye kuko urumva tero byari haragera ahantu ushaka kubitwenga mu kumva umengo uruza aho kwigwa nyene neza ko barabibwiranye icyase kurikira nije okay mu bavyeyi bawe genre n'uyu préfère de plus mu fatire check ça sarira erega mpa ku bavyeyi yo gatigwa donc twese twese turafise abavyeyi bose turabakunda mugabo tuba dufise uwo dukunda plus tuvuga ati jewe kanaka papa wanje haha na mama arabizi canke mama na papa arabizi iyo ngwano asho tushikiye mama wawe ari umwana mwiza akunda gutwenga
mama we arafise n'inyinya atwenga neza kuruta n'umwana wiwe rero ucumbwira cyavuga ngo papa mama cyakubwira keke amavuze mama naho papa bakani apo babude saura byatisa ya biyini sizosubira bya bindi nakoze keke urumva yuko wowe cyafreda kuduza yukavukuko ahana abantu bose Burundi bwose yukukunda ndasi ako kantu ko nyine buca bagakata bakacarunkira raba umwana wawe ntuyu ni wandi wavyara abantu igipiripiri yakugira ngo bandanye baho neza kuko sino ni kibazo tugize mbyo shaka ngaho Lysa Carla tugize kuri 9 umviriza nakubwire rero kintu kimwe misi nta muntu numwe kwisi abura umuntu yanka pe importe cyo yamukoreye cyose mugabo ari umuntu wo uvuga cyangwa mu bajama wawe yakudekora ukavuga ati je kanaka ebana ntituzosubira nta na hamwe tukufa duhuriye rero nta muntu abura umuntu yanka tubwira izina ry'umuntu wanka izina en plus ko umuntu wanka turabizi ko nta muntu abura umuntu yanka dushaka izina atari uko pima sino turugurura Yesu dusenga arahwereye umuntu kibazo kiragoye frame tuza kuduha izina okay ngenda umuntu nanka yimenya cyagupibira cyavuga kumbe twabantu yanka why na hypocrisie de Burundi rero urayizi byo cyangwa tout de suite byo wabigeze ariho cyangwa nawe ushaka kwatera gusa warigeze cyangwa ushaka kuba mpardonne par exemple unyene umuntu bandamwase ibintu yakoze cyangwa kandi byasiriye utingiye kumva bano mu majiko Yesu urumva bivanye n'ingene piripiri twumvise yakugize urabe ntibave bisubira na ebe aza kuronka ngaho no munsi ntase kuri hari ntago nubwira amarira nje kimanda ntanzi bone kubishira tubwiye izina ry'umuntu wanka keke ariho nta muntu abura umuntu yanka umwe ndikondondera umuntu bya vrai nanka kandi vema davyo piripiri ndamuvuga kandi ngene ndakuravye ndabona yuko uri muri babantu yo wanse umuntu uramwanka umva ari guki ari nta bintu byo urani rega urana nguma mbuja birasa nasi prema ndamwanka kandi ndakumvuga izina yego ntukire izina ryo ryose kuko gapima gukira izina cyatubwira tubwira iryo zina kuri Instagram yo umuntu kugira tumurabe ko abaho ushobora kutubwira izina wikuriye mu mutwe kugira ntugipiripiri kandi umuntu wanka ndabizi umuntu wanka ategezwa kuba ari ku social media nimba ari muri generation zacu tuca kumuraba turabe ko ari byo mpamvu twagusaka izina les agents de la CIRN autour nanjye nucangira cyan ako nyene Wapa kunuko ifoto y'umuntu umuntu nanka nikanaka vuvu direct ndamutoye muga kumuvuga ndiko ndarabiyipiripiri nabwena amajigo yanje atangiye no kumbabaza ukavuga abwira bimenye Ese uhose uri umunyamerika hose nabonye nyine uri umunyamerika amacu nabwiye nti ndakwanka manje I hate you nimba ari I hate you je sais pas biragoraye ukasya bihava bimyihinduka ikibazo kiragoye minsi wamuntu baragukingiye urazi ndababwiye ikibazo kiragoye kuvuga izina ry'umuntu kandi abantu turi babi bashaka kumvuga ati none kiragoye nukura tayisutsemo kandi kiragoye friend okay ni nkeyi ntacuba oya docteur wa famille achazana agrefo ago bikunda contact zondere kare kugira ngo twete bamuteguza kirikare twako oh wow apits Fasha muri ngori ndi kunda bakwereka nyama okay ikindi kibazo ni jewe I think ako kwambye ndamukunda nayi kumuvuga ibaze deja no ukwibabaza kandi ako wamuvuze ko kumuvuga kanaka umva
jewe kabisa Ntagura turaguha yandi tankete arahari ikibazo kurikira cyo tura freestyle zibiri mugabo zitavuna twarahwereye mumubwire bashaka kutubwira winjije kuri YouTube mu kwezi guheze mana we ukora ama vlog ukora ama vlog umugani ho nkiba monetize donc zakata sinaza kashikangira na 20,000 $20 oya francs oya twe twakubwiye amadolari cyangwa imari kuko AdSense iri amadolari cyangwa imari mona niyo twari kumejyari bacamurungikira nimba ari $60 yigize kuri YouTube nukuri vraiment si ntabwo nabanda wewe niho nkiba monetize sinacaye ntoyi sinyaza vraiment ko nimba ukibamonetize urumva agaga Miss uramaze gutereta umuhungu uramaze kudiraga umuhungu yego wow byageze gute yarakwemereye cyangwa ipoto baca bakwemerera n'icyo bibihira ariko ni ivyo abahungu twitwa kwikomeza gato abahungu wayi tumeze uko ariko kwiri uvuga none iki cyana kizaje wari umaze kuba Miss cyangwa c'était avant nayo bikunda kubigera ufite umukobwa iyo atraze umuhungu kashi ntabamushaka cyane iyo yamukunze na abashaka ko abari we aza kumutraga okay non bisiga ko wagiye kumudiraga pour quoi faire biba biryoshye c'était pas pour les gens c'était pas genre quoi alors qu'il est sérieuse mu rukundo ntibikunda kubasaba kuvuga ni uyu nakayenje namwirondereye donc none wamurondeye kubera iki genre uvuga ati hamabone ku wundi tu uyu no hari ki okay Carla dis-moi la vérité wewe widragiye umuhungu ukuge numfata par rapport ari we yakutraza kukemera c'est pas la même chose merci ariko niba umaze kwidragira umuhungu we never know hari igihe ibintu biba miracle bu mugaca mugira mariage kandi wewe uvuga yuko umuhungu adraze utwasirize nawe donc bira musibibaye urumva yuko mugabo urumva yuko uzobugiye kuba mu rugo utari sereze nako kubera yuko kubera yuko nawe ububizi akubwiye nti okay bese araca avuga donc wagize Jack canke yari experience canke yari nuzenya okay reka ndakubaze nawe Alvin ubwiye mureke kunyataka nta bantu urataga juste ko urabona ko ariko araryoheye guhamuka bandanye ko mutaga mugasuko biri deep cyane uba mushaka kwina oye no kumuryohereza des fois twebwe abahungu biragoye peut-être biko biramugora twebwe abahungu biragoye burya tudrage umuntu kubera kwigwera kwera yuko uvuga ati iyo nyanka kandi je nagiye kumudiraga ko yaniryohera abo akacyanyanka akacagenda aravuga yuko je namudraze numva ko byo mbabaza vous les garçons m'agiye kubwishe kubera ko la profil mumkeneye ni nka je umuntu yoza kuvuga nti okay Miss yarantraze twenga cyangwa ugasanga wowe washatse kumufaciliter la tâche wabona ko ari muri iyo way gusa adashaka kuza sireka basi oya ntavyo no korohereza none para après umaze kumudiraga ndazi ko abahungu umaze kumudiraga wowe acaza afise urukundo rwinshi wewe wacu vifatamo gute numva ari bya bindi avuga mana je ndamubwiza ukuri cyane umva ko bitweze cyane kubwira nje ndavye ntangiye kubege tulipa bien je bigende nabizize nawe ucu bigabanya gacu tunacho ni blessure oya kuko urumva kugira je nyibaza nawe kugira urinde uja uri umukobwa urinde kuja kubutaka uwo muhungu quelque part ndabaza ngenda bivuga uri serieuse canke iba ari blague iba just kugira wiryohere nimba ari kugira wiryohere c'est pas juste kugira wiryohere uko nawe ukuramune ukamunezereza nyene kandi nawe aca yumva akantu ka boost ka confidence akumva ni kukandondeye est-ce que nibaza ko mu myaka ingahe iri imbere yuko bizova bikugaruka kuko waradirazuye umuhungu peut-être ashobora kuvuga dizo nk'ubu wamudraze utaraba Miss waraye Miss uribaza yuko atogenda arabwira abajama ngurya yarigize kundaga erega nubwo yovuga ngo yageze kundaga en soi ntaco bitwaye kandi dans notre côté naho nibaza yuko nubwo umuntu byoba bigoye no gusigura kutaze gute erega kutaga umuhungu hajya nasanze bitagoye cyane
nkuvugisha neza twebwe turi facile cyane rwose urashobora no kubyitiranya no kugira conversation nyene isanzwe kuko dusoso uramubwiza ukuri akubajije none shaka nyene ibintu bya avance uramubwiza ukuri kibi ni kubesha umuntu ukamubwira ngo urashaka ibintu atavyo ushaka. Les arafite freestyle. Ok, est-ce que umuntu uze muri bagira mwagiranye concours ya Miss si mwagiranye concours ya Miss yaba ya première de film, deuxième de film, Miss Popularity kenshi turabona mujana mu ma événement mwamye bafite nka collaboration mwagiriwe ama activité mwamye ama événement turabona ko ari ibintu biri bitesa kubera mwaragira amafoto tubibona kwanza ku mafoto ufite ibintu byose twabona ati vraiment abantu barakorana barakundana est-ce que c'est réellement vrai mwarakundana afa ku buryo ngo kumva ati tenda basaka opportunité kanaka tsekana bose tukorane cyangwa harabamwo intérieurement muri umwe wose abona ati hari umwe uvuga ati afite akantu arafite akantu jeyo cyangwa iki cyangwa atari wewe à travers ubundi gusa dans la même umuntu uteye imwe kuyuko hari ibintu bitagenda mu bitubwira byari bito none kuvuze ngo wowe tubwira ibyo aribyo ni kuvuga ko bamaze kwasima yuko biriho ariko si bihari ndamunganiye ko Carla exactement si urumva bihari nkabujya ku mwari bane urumva yuko muri bajya bane ni mu mwashyize muri finale bisigura ko muri bajya bane niho bategezwa kuvamo umwe aba Miss kandi azi ko muri kote y'umwe wese yavuga ati nigene nzo kuba Miss rero igihe wowe bumva yuko ni ubaye Miss bisigura ko hari abandi ngaha bavuga bategerezwa kuvuga why ndabitaka kandi ndazi n'imiburiburi ntitubeshanye muri bajya batatu bashaka ko baragiye pemera bavuga byageze gute twumvikane tuvuge nk'abantu bakuru tuvuge nk'abantu bakuze wewe rero wamaze kuba Miss eske bajya abantu bose bane mwari kumwe waba uri siri yuko mwabyumva kumwe waba uri siri yuko bose bakuryoherewe kuko ndazi ntihabura abo umwe yavuga ati sha ijya place yari yanje vraiment wabifatamo gute? Okay, icambere twese novuga ngo twari twankana hanyuma ego effectivement uvuze neza umwe wese ababona niwe agira abe Miss hanyuma ngiriwe ayo mahigo ndaba Miss hari ababivuze aho tuvo nyene bari kuvuga clairement sinuvi gituma ari wewe kandi je mu isanzwe ni jewe kandi namaze kwitegura kari jewe muri uyo mwanya nyene no kubikubwi no kuvyumva nyene abibwira peut-être abandi ba candidate hari nabandi baza bakuryoherewe n'ukuri vraiment yari wewe ugacumva andi ma histoire inyuma bavuze wala nije nashaka hariho nk'umwe muri bo sinza kuvuga uwo ari we ntibikenewe kabisa numwe muri bajya abandi hariho nk'umwe numvise ko yagiye kubwira abandi ba finaliste yuko jury ijyayo yatoye Miss Burundi yakijya gihe ko jury yamusanze muhira igiye kumusaba imbabazi igiye kumusaba imbabazi ngo twatoye nabi yego ngo musanzwe yari wewe ngo muga ngo twatoye nabi tushaka kugusaba imbabazi. Est-ce que j'imagine abari muri jury bazabona ikiganiro ntibasubiye mwayo kandi ntawe tuzovuga kandi ntakiri hano tuzi kandi ntakiri Miss gusa reka agiye ngumiza amaboko ego ngumva ngo baragiye baramusaba imbabazi bari excuse ni vraiment turabona ibintu twagukoreye akabantu bari hagateka ariko abantu muri haga utugashyiramo please ego bagiye baramusaba imbabazi ko yaramusanzwe ari we yari kumuba ariko bagira barazazaniwe hanyuma ujya joro batora ubundi. Est-ce que arabizi ko histoire wize niyayibona azaza kwimenya sinatwe nundi mu finaliste cyabimbize ndibaza yuko peut-être ni hahandi uba wamaze kwiyemera mu bantu du coup ugashobora ko ibintu byawe hindutse ukaza kubasigurira kugira ngo ntibakubone kuko ari ukuntu umuntu ushobora kufise ku self confidence uvuga ati ni jewe kandi ubwiye abana abantu bose ni jewe rero ibintu byamaze guhinduka kubera waramaze kwiyemera ko bica bisaba kuzana iyindi verse kugira ngo bagutahure basina gato ko utayemeye ko ucibasigura ko musaba zogende baravuga reka sha baragiye kumyeskiza ko ego ce que je me demande muri kumwe mu activité
urumva nyene nta kundi cubiye kintu niko baza kuyambira bose niyo misi kumbuye wavyumvise muri urya mwanya nyene muri bijya bihe nyene navyumvise nka quelques semaines après bisiwe ko mu yindi misi mwaba muri kumwe mugabo ku mutima ndabizi nayo nzi nyene ivyo kandi no gutwenye abantu bavuga ngo ndagukumbuye tufate programme exactement ariko ku mutima vraiment kandi urazi ubwenge niyo wari ubikwiriye wow nabati cyane gose abana urakoze vraiment ça fait plaisir les gars de toute façon mwinda gukorana umwaka wose kandi ifo kurondera ingene mukorana neza kandi bon burya baca umugani mu kirundi ngo umuntu ngo aguhisha ko kwanka nawe ukamuhisha ko ubizi nuko nyene cyo tubana birababaje kandi uzi version yiwe hama mukaguma mutwengeranya nawe nyene ubona gutera du compliment twatari kandi ubizi ko hari ikintu bibi tindi waza ko ikintu ciza umuntu akuza kumubwira kamubwira shamisi warabaye imisi mugabo nuko kimana nazi ko ari jewe kandi ibyo urazi ko biruhura gusumba biraruhura kuko mwese mubana waramubwiye uriye yo kuja hariho par contre nk'ababivuze kandi nuvume ngo twaciye tubabayenzi neza erega ukibwira ko birumvikana kuko nawe washizemwe effort y'amezi abiri hanyuma ubundi akagira ibyo ayo mahigwe biri normal ko nawe wumva ubabaye j'avais fait le nécessaire kugira nanje ndamu ni sans merci beaucoup. Par contre, entre-temps, ikibazo ariko ntagiformuye neza ariko twagitanguye nabi du coup tubwire en fait ashaka kudusha muri cadre zibiri muzeye wawe kundi ari cyangwa tubwire gusa jewe nase kuja specifiquement ikibazo cyahirenga ntacumvuga oya canke je ndibaza yuko nduduriye ko ni cyaye kibazo waronse umaze kuronka genre kuryamana nazo sinahuye none boda kanti je nayizi yuko ni cya kintu ukunda kuri wewe si uko none no bye rero twezi kiganiro umva bye jewe ariko tukatugere tukimwaje ni cya kintu ukunda ku mubiri wawe ikintu nkunda ku mubiri wanje urakizi ndabizi ari igihe uja mu kiyoka hewe keke ça va exactement yabaho ego jewe ndakunda amaguru yanje nubwo atayo nkunda kwerekana amaguru nubwo sinkunda cyane kwerekana amafoto yawe nta nayo woronka kuko ndayagiye kamera abantu uze kurondera amafoto ya Miss aboneka amaguru Miss arinda kwifuka kugira ngo none nta mafoto ya before Miss kandi none ubu ko utakiri Miss ndakubaza nibyemewe ko mwambara amantuze ibintu biri hejuru urashobora muga tu restes quand même uragerageza autant que possible pour rester aussi respectueux que possible ndibaza none se dute mu ifoto basi hama tuyibereka abantu nimba ufite amaguru nk'ayi wanje bavuge ayo maguru niyo muri ko muraki nama nifuza ubona ko n'amaboko mba nafutse ariko ndibaza kukora utakiri Miss washobora kudufotora kugira ngo twereke abantu amaguru yawe kumbure kugira ngo non je vais dire non amaguru ni guhera je vais dire musi amavi donc ifoto wavuze amaguru guhera ino cyane guhera nga amaguru ahera hose je ndayakunda vraiment ushanye precise yuko ukunda gataye kawe apana amaguru wanafyone ndayakunda mbwo mbwenda kubwira ikintu kimwe kandi shawa je nifutse naje nifutse gushika nishesheti namba none uraza gutama ifoto none kugira ngo abantu bagico bakomanse kugira ngo babone nimba hari hiriyo kuvuga yuko ukunda amaguru yawe hama atafoto nimwe turiga tubona amaguru yawe urumva yuko abari karatubesha ifuye ko aduha ifoto kugira ngo abantu bareagisse bavuge government chef canke ivyo obigete ni bari ariko abantu rero bakomata uzumva ngo ni koti ngo nibyo n'amaguru abantu barashaka kubona babi ngo twagusabye ase kuduha ifoto kaje twirondere nakira hari quelque part de chahidu nimvuze gukunda amaguru yawe ko iyo uvuga ngo ukunda amaso yawe nitwagusaba iminwa yawe biraboneka twese turashobora kubibona mugabo amaguru donc bisigaye ko amaguru atubeshe naho nyene
oya ashaka kubivuga donc gusa urashobora pour kuduha ifoto l'instant rero y'amaguru kugira ngo twereke abantu bariko badukurikirana kugira ngo babone urumva gutanga ayo amaguru foto yonyene naco c'est- azari personnalité yose gusa n'amaguru aboneka yego non en fait si j'ai pas dit ngo foto y'amaguru foto amaguru aboneka aboneka ya ntituvuze ngo wahenye wambaye agahose C'est oya ça, amaguru Sawa, abonetse kambandanye j'espère que pipi Yego. tamanutse donc naha rero tugarukirije ikiganiro cyacu Karababa cuno munsi ndabona ko twafasha akanya katari gato mugabo hari n'ibindi bibazo peut-être abantu baza kuvuga ko bike mutamwagije ibi ni nkuko imagine iyo twazana donc kugira tubaze ibibazo aussi turaba n'umuntu sivyo turaba n'umuntu nkuko ibibazo twabaje Chloe sivyo twabaje Mona Wada ibibazo twabaje Mona Wada sivyo twabaje Yusra donc turaba kwanza n'umuntu personalité yiwe hama tukamenya ibibazo tumubaza bijanye n'ico kintu sivyo nkuko ntitwashobora kubaza misi ngo agahuzu gato kagufi kanyuma wambara ni kaguti kandi atamuzu ngufi turi gatubona yambaye exactement urumva ntitushobora kumubwira ivy'impuzu ngufi atari turabona yambaye urumva rero umuntu wese arafise ingene tumubaza bivanye n'ingene tumubona rero abantu bashobora kwibaza ngo kwiki mutamubajije ibi kwiki mutamubajije ibi nuko abantu bashobora kubaza kwiki mutamubajije abahungu kubera yuko tuzi mu minsi nta muhungu basohokana donc nakiva mu minsi peut-être yuko umuhungu ntaraza canke aracari karamurondera urumva nk'ivyo navyo twumubaza kubera biragoye urumva donc rero turabashimiye kuba mwashoboye gukurikirana ikiganiro cya Karababa cuno munsi ni ikiganiro kiryoshye cyane kandi ni ikiganiro ndazi ko kiza kubaryohera mwese donc ce que je peux dire ni merci beaucoup kuba washoboye kutwemera kuza encore cyane Akoze kwa mwana mwanya afise atatoreka mugatwego twamumaseka simo twagerageje ko ndi ameliora buhoro buhoro kandi urumva ikindi naco bya bindi yavuze nibisigure ko kwa mabonye muri Karababa ko abanyamakuru bose baca baza kumwandikira ngo twakubonye ngo watangiye gutanga ibiganiro ngo natwebwe oya umuntu wese aragenda ku kintu bivanye na ntuze yayo kandi ntuzo wava umusaba ikiganiro akubwire biragoye ucitangura kuvuga ngo ari karangara umuntu wese arafise ibinajiramo naje we Vache originale ari kiganiro mvuga ati iki je sinokijamo iki je ndakijamo kandi ni droit yanje bisuye ko umuntu uzokwankira ntazogenda ridoga kubera yuko umuntu ugenda gukorera ahantu wiyumvamo kandi gukora kwemerera umuntu ikintu birisanse kubikora n'umutima apana gukora ngo kubera pitiye ngo kubera rumva ntambone uku ngo kubera ngo ntabone ko ndi umwana mu umuntu akora ikintu ari uko agishaka donc merci beaucoup mwakoze cyane ngose hama hari imiti ya estomac urashobora ko ayibura na avance ataramererwa nabi atrita ijya histoire shawa duteye iratusha iratusha ku mutima Wazi gituma nabibonye vyose nimba ariko yagiye nkina amafilme ndiko nabibonye vyose nyine c'est comme si yari film ingene ugisohoka ingene warumeze ugisohoka hariya muri ntuze ndazi byari ibintu bya n'amasoni menshi yari no cyangwa yari hanze nari hanze encore n'ubwo encore yaba ari mu Burundi monami yo byarasefiye yewe hari umukobwa yaje aca nkorera ibintu kandi ibi bintu byabaye kera ni muce muvuga ngo minsi byabaye kera donc Lysa urafite cyo ukongera ko gushimira abadukurikiye Ikibanza aussi n'ikibanza gitesa kiri frais kiratesa kiraryoshe donc eko mubandanye mugumukonyene a plus. Voilà. Quand